umugore yarungitse umwana ku ishuri maze aramubwira ati nihagira umuhungu agukora ahantu uzumubwira uti don't nagukora ahandi uzumubwira uti stop. Vakansi igeze umukobwa agaruka muhira yibungenze. Nyina ati nakubwiye ngo iki? Umukobwa ati mama bahafatiye rimwe ndavuga nti don't stop. Umutama w'imyaka 80 yagiye kwa dogiteri kwipimisha, hanyuma uno aramubwira ati ibintu bimeze gute? Undi ati ndi muri forume itagira uko ingana, ndi igikoko. Sohokana umwana w'imyaka 20 kandi namuteye inda. Ati ivyo uvyumvira ko iki dogiteri? Dogiteri ati reka ndabwire inkuru, si inkuru kandi nyayo. Ndafise umugenzi akunda kuriga cane, hagiye yigira busha. Umunsi umwe yari yagiye guhiga, yihuta cane, niko kwihenda hagufata inkoho, asanga yatoye umutaka hagati y'igisaka ishamba rinini. Abona ingwe ije imugana yiruka cane, niko guhita atora wa mutaka azi ko atoye inkoho, kubita ku rutugu, hanyuma afyonda ponye arasa. Habaye iki? Cakurikiye nuko ya ngwe bom yaguye hasi yapfuye. Ntibishoboka, Mutama aratangara. Ati none nimba atoye umutaka niki carashe mu kibanza ciwe? Umudokiteri Petit Brice niko kwishura wa Mutama ati bwa Mutama n'ubundi naho nashaka kurangiriza inkuru yanje. Petit Brice nk'uko vyama impumyi, abantu bakunze kwiyumvira ko umuntu avutse amugaye amara ubuzima bwiwe amugaye, hano siko vyagenze. Petit Brice yagendeye mugenzi wiwe, hanyuma amugendeye uyu nawe akaba yariye muri dushe nkuko yari abizi. Rero ako kanya Petit Brice yarashitse aricara muri saro, aheza aramurindira ko ava muri dushe. Urundi Mimi arasohoka ava muri dushe atanayisume. Kwari kumva yuko atarindiriza Petit Brice ngo bifata umwanya muremure, aca yisohokera uko aza yicara muri saro. Impande yiwe atangura kuma umwana, amaguru yateye hariya na hariya. Petit Brice ariko akamuganiriza ati uzi n'amakuru ikinzanye no munsi ko Mimi yaragiye kumubaza ati none niki kikuzanye mugenzi wanje Petit Brice? Nari nkumbuye. Petit Brice ati narinje kugira ngo akubwire inkuru nshushe, inkuru nshasha mvuye ku muvuzi w'amaso. Ati ubu nuko nakize mbona neza cane. Abasazi baragisibije ariko Petit Brice nawe ntabemerera. Petit Brice ariko aratembera gutyo mw'ibarabara, imbere yiwe hakaba hari umusazi, maze wa musazi ashikira inoti y'idolari 100, akaba yayibonye maze arayitora. Petit Brice no gutangara kwinshi ati sheri, ati stop, ati ivyo ufise mu ntoki ni karangamuntu yanje. Umusazi ati jewe uri umusazi ntukwije. Ati baza ko nubwo ndi umusazi ntazi
ati ntazi gutandukanya pièce y'identité karangamuntu n'amahera tubintu kwica. Ati niko wa musazi ati none nimba ari karangamuntu yawe mbwira izina ryawe. Ati Blaise ati ubeshe koko ni karangamuntu yanje, n'izina ryanje ni Benjamin Franklin. Ati hanyuma pena yanyu amazina hari amatazirano. Ati pena yanje United States of America. Musazi arongera ati imyaka yanyu ni ingahe? Ati Blaise arongera ati ni sa, ati ni jana. Musazi anyuzwe no gutangara ati ati vraiment tubabariye tora karangamuntu yawe. hanyuma agaruka muhira afise inda. Umugore yarungitse umwana ku ishuri maze aramubwira ati nihagira umuhungu agukora ahantu uzumubwira uti don't, nagukora ahandi uzumubwira uti stop. Vakanse igeze umukobwa agaruka muhira yibungenze. Nyina ati nakubwiye ngo iki? Umukobwa ati mama bahafatiye rimwe ndavuga nti don't stop.